Ndarongeye cyane abakunzi ba Peace International TV amereye hose ndibaza vraiment kame muranzi so ndabahaye maramutse canke mwiwe so depend amasaha mugeze ko canke n'abasamuzera ko ino emission kuko mumbona na Flavie emission yose murambona so umusene afite mu invite ngahaye ndibaza n'iryaryambe mubonye kuri micro za Peace International TV ndibaza n'irya mbere pe reka rero tumuhe umwanya mwiza abibwire yongere mumenye byinshi ko byasanze akora turagoye kazi asante sana yeah hello my people, it's your boy Elnan baby, the gangster rapper aka the romantic boy, the king of trap, Mr. Non-Stop, yeah abakunzi ba Peace International TV mumvise ni R9 baby gangster rapper. Gangster rapper. I go. Umva ni R9 ko mvyumvise ko mubona ngahanye ari muri entertainment. Don't. Rero wisangere kuri micro za Peace International TV ni mu rugo. Asante nawe ngira ndibaza iyo mushitse je kubaramura muzima cyane turazimana nyene saa nyene yakoreye yibikorwa after ikiganiro sana gakanyeza ko kugeza ko karonka nta kibuze ngaha byose bimeze neza cyane so nkuko mubona ngaha rero ni R9 best rapper gangster rapper inabenita best rapper jewa abitira best rapper barazi ndabaraperida uko muvyumva ngaha na ba gangster rapper tugusaba uducishiriza hakana twumva yari makuri mu rapper yo I'm the best rapper in the world, no cover subscribe. Go kora moko dimando na hawa na rorema. Na bavuga ndabareke bakimare ntibazindo musina tango yango flowing go. Shakzanya biti na jazanya pani nigga. Just come study. Tabtash bukaso ndere ha. Flying kudonde kuma pete kutaso kore mtan. And I love myself for the people to kumangura. Yo. Okay, wakonza Peace International TV mumva kabisa ni n'umuhabe kabisa abikora neza abantu bamukurikirana muri rusange barabize indirimbo ziwe kabisa ziba zimeze fresh sana umagazi wa kaboss ziba zimeze neza kabisa yandika neza by the way aririmba neza afise flow ya bien and courage kandi asante sana tukiri ngaho nyene abakunzi ba Peace International TV genda muri kuri YouTube y'uwandike R9 baby ucubona indirimbo ziwe yashize ku mugaragaro nubwo nyinshi n'amaudio waje tabona video be video muzozibona very soon very soon muzozibona ariko zimaze kuba nyinshi nayo nzogira manani amamama oya nje menye ko nzozijera t'en fais pas none R9 dushaka kumenya ufise indirimbo amaudio menshi cyane bega R9 niwe sanzo yifasha muri ivyo bivuga by'uwiwe canke afise abantu bamusupportinga nyene ko nyene jinde nifasha nta n'umuntu umwe yigeze supportinga sure no kwandika namwe yigeze mbwira namwe yigeze nterera ide nje nimenye okay murumva yuko niwe yimenya niwe yikoresha ibintu byose ariko nugushima Imana bimeze neza je mbona bimeze neza by the way kandi ikindi kintu vraiment ndashimye cyane mwana batirengagiza kandi vraiment ndashimira mwana baguma kurikirana indirimbo ya gatatu yitwa This Is My Style igeze igirishikere 1k ibura views nkangahe igeze kuri 702 views tuze ko bakunze ba Peace International TV bagiye kwiza yo 1k kugira ngo R9 abandanya duha ibintu bimeze neza ibintu bisobanutse fresh yego cyane mbe R9 twashaka kumenya rero R9 wabitanguye gute kugira abakunzi ba Peace International TV bakumenye exactly wariwe watanguye kuhapa ryayo je icambere na mbere yo kuvuga nateye kumva impanya yo kuririmba c'est 10 ans yani ndavyumvamwo hama ntangura nigana nk'indirimbo z'abandi Buga kenshi na kenshi nubwo je ndabwiza ukuri je nariko n'indirimbo z'inyarwanda nakuri
bajya ba Knowless bose Urban Boys, Medi, Tom Close, The Band, ba Active Love. Indirimbo zona yani nje nakunda kuzumviriza sana. Ya. Okay. None bajya ko benshi usanga baririmba ata rap baririmba gusa je navuga ati none je vraiment kangerageza nanje R&B. Kumbe kinavuga habuze gata nagire mu ngo nagire mu ngo nduma R&Bist. Jakwe. Ngenda nagerageje mbona umengo bona nyene ni bipasi. Mbona sister yari wanje. Yego. Ndagerageza kuri rap mbona rap niyo yahungiye. Rap niyo naceke kuvuga ko ndumva rapper. Yeah. Okay. Nk'abantu basanzwe bakurikirana L9 ibikorwa by'iwiwe, abantu basanzwe bakurikirana akazi kiwe muri rusangi. Mu minsi yahera nabonye agashavu kenshi. Ufise agashavu kenshi ko kuntu hari umuntu yagusabye mu kwana indirimbo et après yaradekona ntimwakora byahereye he bimeze byahereye ubu ubusidi n'ibyarimo ya none basikana kwereke bazi basikana kwereke bazi indirimbo yiwe ubu navuga ko yani nati n'ibyarimo nashaka reki n'umutipe nawe mego de mansérieux ndamureka n'umutipe nawe mego de mansérieux nati n'ibyarimo n'abateka cumi wacu okay hariho kanda kwereke bazi n'indirimbo yiwe yitwa Weekend apo indirimbo yiwe yashuku nuko ya no muri clip narayije mu nyanda bateka nza kumusapotinga ako tumaze kuvuga amaze kumbwira ko afite niba ashaka ko dukorana ati je nta kibazo bayo amaze kundekonera nace namureka. Okay, ariko L9 nyuma yaho gato twashaka kumenya ikibazo umuntu ari yanegeze kubaza umuririmbyi ari aho atari mu Burundi ati mbega kuri wewe iyo umuntu agusabye mukorana uba wiyumva gute nka wewe L9? Nanje nanje mbamba nanje cyambere na mbere mba nimva ko twunguranye ubumenyi kandi ko basi tuza gute niki tuza kubyaza n'umusaruro. Okay, umva ni haronkira n'indirimbo yo yashizeko il 9 mois imaze gukwiza 787 ari clip ni hatari tukiri ngaho nyene ndabwira ko atigeze ai ndabwira ko nihigeze promoting nkuko bikwiriye ya je nakoze igisohoka naramuhaye n'abantu basi bosho kumugica bamfashije na red narabamuhaye n'abajournaliste bakora amaradio narabamuhaye ariko nawe mengo sihari ntazi n'ivyarimwo naco ndamureka. Okay, ariko tizere yuko bizogenda neza iki nubundi dad bizogenda fresh yarako amatwi asumira kora akora amatwi asumira yacagenda kumuproducteur yankore iziguma zose nari kuri This Is My Style non stop twavuganye bamita SPM niyo twakoranye bwa mbere. Okay, twavuganye acamaze ko naramahaye n'imeze bateye ko acambwa ati latipe sinakubwira ndavuga ngako David nabandi baraguca ako yacambwa ko ico kuba yagikoze ako sindabye umunsi azokora clip muganti nikenda ko bimenye ko ndabimenye. Okay, ni hatari. So L9 rero nk'abakunzi biwiwe basanzwe bamukurikirana cyane afite indirimbo ariko gusohoka il y a 3 jours au Mengo yasohotse le 4 janvier. Le 4? Okay, mwumva yuko zimaze iminsi ariko iyo ndirimbo title yayo dore imbogo kubera ko kukajambo je mbona kagaruka cyane kubera ko kajambo training ukuntu why rero nshaka kumenya impamvu training twabaye ko kaje cyane mmengo kasho general na hari n'abandi bayikusa challenge that why me no shaka nabati genda yikuta challenge no can you official news official audio piga kitu
kigenda fresh. Okay. Sha okay gusa cyo nabonye cyo ifso company minutes n'udusegonda tungana ibit nuko nasanze ari ntoya nayo yataba ntoya nige piga ni cyane ari imponjo ngira sunzo duha nyene imeze neza apana imponjo so nyene apa so ndabaha yindi twa Solemba azori collaborateur kumwe n'itwa Christopher abo kwa wayandonde juste twariye muri waka twariye muri waka nyene poje acha bajamya ko ashaka ko dukorana ikintu kandi mutipe nawe ari serious n'ikindi kintu rega siwe nyine gusa hari n'undi sinabwiye ko hari n'undi nane ko arandondeye kandi umunyeshuri ati naminose ati naminose azofuma yijya ati ico kintu tuzogikubita kabisa nobana je ico kintu je ndagiye cyuko turakora n'abantu bari serious bari babona ibyo barimwo bazi ibyo barimwo kwera exactly niyo mpamvu rero N9 kabisa akunda abantu bimereye bari serious bazi igikorwa barimo kugira ngo babandanye bapushingana mu kazi kabo kugira ngo batere imbere cyane kurusha aho bari uno munsi yani kandi n'ikindi kintu ndagira very soon ambe muri very soon gusa nuko nyine ko ndahagaye umuntu nyine ndashaka kubazanira I'm so easy official video kwera official audio yarasohotse niyo ya kabiri okay reka tumwe twiteze ko abakunzi bawe abakunzi ba N9 baby bagiye kuronka video kandi bizameze neza ntuka tuzameze bien ko bizameze bien okay natwe twingaha kugira ngo turi turindiriye tuteze amaso byizodwa n'ibyo tuzokwakira tuzokurikirana tuzo supportinga mu kuga bya kugira ngo bandanye utera imbere kandi ugere kure cyane okay N9 rero apa ya music apa yo kuririmba yo gurapa turamuzi cyane ma content menshi cyane tumuze mu uyu unitale wallahi tumuze muri content nyinshi ziteye n'ubwoba ariko nshaka kumenya mbega ibyo hamwe na Bella bikereye Bella n'ubundi ko nibagi kakanya wari bagiye pepe vyarahetse Bella vyarahetse okay ako nyine turavugana kimya kimya okay nyene nikahetse muri make turavugana nyine kimya nyine tuvugana duhuye okay akamesaje nyene akamesaje naziko nakubwiye ko hewa yamblotse yarakublotse urazomubaza wumve kumva ari serious ari seriye muri ufite muravugana nyene muhuye byo ngaho duhuye nyene rumva duhuye nyene turavugana tu nyene rumva kwa abo najari yansonye nzoja kumuramutsa kwerisha nikahera nishoboka nyene aha ariko amatwi asumira ntihenze numvise ngugeza ahandi blender mukinyi wa film batamunzi mana yanje turarondera turashakisha wowe rero zinzi duhumuca ivyo je brand ni nabudo saka no sure no gusa abo bikuze ndabuzi akora muri Bubone TV akora muri Bubone TV bari bavuze ibyabona yabonye twikwisaga picha ko nyine gusa bisanzwe nyine nuko yabonye twikwisaga picha bisanzwe ati ambaza ati niwe nyihamagariye ati ngwanda ndagukeneye ndagukeneye ati ahubwo ngo dukora ikiganiro so ndagenda turakora ikiganiro urumva ndagenda turakora ikiganiro ambaza ati wowe na Brenda gute je na Brenda turabaje mu bisanzwe ati oya tindomerwa ati arakano uko tukuvuga ati ngwara nakana ati wapi nakanu gahari turaje mu tubisanzwe akona gapicha tumye twikuse nye tubisanzwe
Okay, murumva yuko blender agafoto tout simplement nabirenze ariko nabirenze je narinzi nyene ko ariyo nyene ugereye nyene ko ari barizwa kwa bera byanse wapi siyo mbarizwa kwe wapi okay murumva yuko si yari ariko dukeneye kumenya hari mugabo reka tuzoyibaza ndaze aba journaliste wewe naka nukosi mubona ewa akaba nuko natwe twivuze ngapicene ka sample wacho batanga kubaza ati ati wowe na flash n'ibiki oya pe ivyo navyo bakwibaza kuri twe navyo bakwibaza wera aha ana bambwira ko Alvin gocha atavyibaza Alvin gocha aje gute Alvin gocha basi mu yavyibaza gute chaka ko ngahande hanu ari mwende bunyaga post yinze ati ewa n'ibiki katatawa gusha mwibirungo vyiwe wato atanga kuduhamagara ati nimutubwire neza oya kamem navyo yo kwibaza ndabizi navyo yo kwibaza ugiramenya ipici ya sirikira hewe okay M9 dushaka kumenya surprise nyinshi bafitiye abafani bibiwe ni nkiza azi surprise nyinshi bifise Jeffrey ya mbere no gukora kabisa ya mbere no gukora kandi imyaka namaze nicaye iramatse kabisa nije ni imyaka ibiri nicaye kuva ngitangura gukora je ndakubwiye ya mbere natuma kuyirekura ya mbere ni non stop nayerekuye le 4 janvier 2020 ya kandi yerekura nari kuyerekura le 4 mai mais acha ibindi bintu biragorana yerekura le 6 mai 2020 okay ni ya gatatu nderekura le 30 octobre 2020 2020 biraheze 2021 chambora uburyo okay chambora uburyo nta support naronka ati sawa chama tibase kamfume ngubita basi ngira na msoizi basi ngende mwaje manyeva supporting okay na ndabona ntacho vyungutse nanya support naronse ati sawa ndicara uko nyene 2020 iragera uko nyene 2023 no okay mengo 2022 ache bon 2022 no ninja mu studio gukora idora imbogo kabisa umva yuko neza ariko dukeneye kumenya ama surprise yo muri 2023 ko ama surprise mfise ni match tumashuri muri ready ama collabo ibiki ya kabisa umva yuko yani nka collabo ya yasi nk'umuntu jango asi nk'umuntu shaka ko twakora nk'umuntu wa mbere no shaka ko twakorana muhoza I'm a new one. You already know. Man, Jeffrey ndabwiye. Bazi gutuma nemfutse. Ko Jeffrey muhoza nabonye from arasa talent. Arasa talent kabisa. Arasa talent. Kandi asa voice ya bien. Murahura basi mwamaze kuhura. Bon turahura. Ako je nubwo tuzohura. Jeje mugira fresh. Urifuza ko muhura. Bizo nubundi. Reka tugire form zohure basi. Ushaka kuduza nawe? No bikora? Kawaida. Okay. Dawe bemereye akunze Peace International ngiye mukuza L9 namuhoza kugira ngo amubwire yo idea yo kugira ngo barabe ko ari cyo bakora si mu Canadian wacu mu Canadian wacu kugira ngo twe ko ari cyo yo dufasha mu kugira ngo L9 iyo ndoto yiwe ibe satisfied. No ibe satisfied no. Oya soon. Kwemereye. Hama gira kajambo kamubwiye abakunzi ba Peace International TV n'abakunzi bawe. N'abakunzi ba Peace International TV n'abakunzi ba L9 wa mu gangster wa mwemera mwikundira ndabikundira sana aho muri hose kandi ntiwibagiye kugira subscribe like share kuri channel yanjye YouTube kandi ntiwibagiye kumfollowinga kuri page
the All Star Gang. Yeah, hama Instagram ni Ellen Baby. Yep. Okay, tugushimire cyane L9 yakoze. Tugira ikiyago ciza, tugiranye ibiganiro bimeze neza cyane. So nanje murambona kuri kamera zanyu na flash nko byanyu imisi yose. Cyo ndabasaba kugira ama subscribe no kugira ama partage ibiganiro basha na commentaire zanyu twaduzikene kugira ngo tubone aho tudakora neza hama tuhahindure hama ibintu bigume bimeze fresh sana. So yari na Flavia kuri kamera ni Papi Galaxy. So ndabakunda cyane. Ciao. Ameba janje ndayibone.